Ni ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro ciza cane, Naomi Nkurunziza umwana w'umuhisi wahoze arongoye Burundi, ndavuga nyen'icubahiro Petero Nkurunziza yashoboye gukorana n'uyu musore asanzwe ari umutamvyi abikora neza, ubona ko ku rubuga rwa Instagram nawe nyene ahagaze neza, ndavuga Angelo Riodensa, abona ko bakoze ikiganiro ciza. Nkaba nagira ndagusabe nawe ngo inyuma yo kuba wakanze subscribe ugasangiza inshuti n'abagenzi, usige na commentaire yawe maze ukurikirane kino kiganiro, kuko bayazemo byinshi ngirakamaro, nipfuje yuko nawe ushobora kugira gute gusoma ko ku nturire. Rero so n'umwanya urabizi, hariyo abashobora kuba batakuzi, shaka kubabwire neza. Sawa, bariko barakuramutsa. Okay, batanzi, amazina yanje ni Butoyi Angelo, ndatamba, nkora ibintu vyinshi, ndatamba osi, ndaba umukomediyo rimwe rimwe n'ahatari ikirenga cane, mugabo ahanini domaine yanje niyo gutamba. C'est ça. Kuvuze Butoyi hariho Bukuru. Bien sûr. Hariho ndafise umukobwa tuvukana, ndafise hasa umukobwa Bukuru Angelique. Mugabo wewe ntatamba, afise ibindi vyiwakoramo nyene vy'ama business yiwe nyene. Hama bandanye. D'accord. Hama izina niswe n'akazi ni Butoyi Angelo nyene, mbo Angelo Riodensa. Iyo mvuze Riodensa bumva kenshi bakunda kumva ngo ni Lion, igikoko, mugabo ni RIO, Rio comme Rio de Janeiro. Rero ivyo vyaje gute iyo Rio yaje bivanye na cartoon nyene, ndakunda kuraba ama dessin anime, amafilme, mugabo rero nakunze. Niyihe ukunda cane? Niyihe dessin mukunda cane? Zirya zimeze amabande, ni nk'amabande anime, ni ama animation nyene kujya kw'abantu, bimeze nk'abantu. Ariko ni nyinshi apana je nkunda cane cane ama science fiction canke ama action asanzwe. Nta madrama nkunda, nta dessin anime z'amadrama ngo histoire ngo naka na naka, yo no. Je vraiment hariyo nkunda yitwa Moana. Moana ndayizi ya mbere, ndazi. Yeah, it's my favorite kwere. Wow, ni kabiri igira as soon as possible. Nka zirya rero zibona kugira na kujya kwa kama filme, nakujya rero. Hariho ukurambaza ngo ntubisiguye neza, utambiki mu ntambo z'akaranga, utambiki exactement. Jewe ntamba danse moderne. Danse moderne ni danse kujya tuzi batambanye n'abandi, afro dance, nkatamba dancehall, nkatamba hip hop, nyene style nyene y'ikizungu, niko novuga. Sakaranga ngo amayaya oya, ubwa kenshi muri style je nkora yo gutamba ndakunda kubicishamwo ibintu vy'akaranga, nkacishamwo dance traditionnelle y'iki, kubera babone iyo uwo muntu apfa. C'est ça. None je ndamaze kubona kenshi utamba wambaye irya ntuzeya, bisigura iki? Kirya gikoye canje ni style, ni kuba unique, ni kuba wewe, babone signature yawe, bamenye uyo ninde, kubera ikaguma garuka niyo style, kubera iki nyene misi yose twama tumubona uko. Ni juste gusa gerageze ko abantu bamenya uyu ni naka, kuba utakunda umva abantu naho batanzi izina bavuge nkeneye kumenya kagahungu kambare iki kabahe imeze gute. Rero ijya ni style niyumviriye uko nyene, kujya kuntu umuntu ashobora kugira ama inspiration akavuga ati ndiyumviye kuri kanaka, reka manage cenza n'ikintu kiri creative ukuntu. Nari niyumvira ibintu vyinshi, nari niyumvira amabara y'u Burundi, ndiyumvira ibintu vyinshi, ndavuga
malgré n'ukuntu umuntu n'igihugu aba abayemo yeah. hari ibintu biba bigoye hariyo utuntu ushaka kugira gutya ugasanga uragize rero bavuga wesha Nif turadekona ica mvuga nif no reka tugire rero akantu kari unique kiwanje nyene uko nyene yeah. kagoye mugabo intango ntiyari yoroshe kuko benshi bakwita ibintu bitandukanye nk'ubunye deja nariswe amazina menshi jusqu'à menari bataratahura ati none wewe uri umuhungu uri umukobwa ko utagutahura bavyandi bavuga ngo naba homophobie canke yeah. navyo umuge iki muga nkababwira ati asha ibintu two turavuga muri Instagram afite ikibikupa hari amaterme iriko irumviriza video bayigira Like ntaco tuba nta kibazo. okay batangura avuga ati wari umupede uri iki memwa nabifata nyene kubera umutima wanje uzi ico ndi navuga ati ntaco bitwaye muzovuga mugira iki kuko iyi no social media benshi abatayizi igoye gute kenshi iyo turiko turagerageza kugira gushaka kwiyumvira ibintu vyinshi birebire ngo abantu bamvuze uku commentaire bagize niyi uragora ama depression uragira nyene ibintu nyene ukagwara ukumva nyene mengo kuri no si ntibagukunda or n'abantu nyene bagukunda ba mbere babashaka gusa kukumviriza aho gusoma amajambo mugaje ko je sinzi rero biriko bira nibaza ko jewe cyane nibaza ko wowe kuranyumva neza je ndakumva neza ijana kumva umuntu narabe amayekutere yiwe rero Jules raba amayekutere yawe eko nyabaki ko ata bintu biriko biravuga nta abandi bon bref nuko biragoyira nyene biragorana mu ntango ndagwana urumva nagiye kubera nagira ako gatima ko kuvuga ati ya kuno abantu bavuga nabi foko naje mpindura nkasubira muri just style kuko jewe natanguranye style ntamba voilà design yatwumvise neza two turakumva neza bandanya merci Eric ndabona rero kujya kuntu umuntu nawe nabafise akantu mu mutwe avuga ati abantu banje ifoko ndabaha ibintu bakunda bashaka rero ukaca ugenda ukwana kuri Instagram canke izindi social media kuko si Instagram yonyene Facebook YouTube hose bara critica rero ugasanga ati none ibi bintu nzobivamo ryari bizogenda gute ugasanga uno munsi ushaka ko arimo turavuye mananje delta turaza urisiye ko uyu muntu atumva ikirundi kumengo yanatwenze nibaza ko yumva ikirundi come on so cyamvuga ati reka rero ngerageze kubijonga nyene ndavuge ngiraka rero camvuga ati rero cantangura rero kuza ndavangira abantu ntazi yuko bariko barankina nabone ati turaza kukivuga ko ico kintu Burundi hazogera igihe zitakuriha canke zitakwinjiriza turaza kukivuga ko reka ndayipining turaza kuzipininga ubwanyu tuze kuzibagira merci beaucoup rero urumva rero ndatangura ndakina na social media nkaza no musi nkambara ibi ejo nkambara ibi mugasi nabi bwafatishe neza ariko ukuntu je naye nagakunza ku kantu nkaguma ndakambara nambara misi yose ngiye gukora ama video nkaca mfata rero maze kwiyumvira irya style kuko je misi yose ko ukuntu naraba ama filme ukuntu naraba ibintu byinshi gose wacu usanga bimpaye amayide nkavuga nivyo iyi style nambaye maybe ndashaka kuyikoresha mu isoko ndashaka kuyikoresha ahantu mu misozi muga nkagera kuvuga ati ifoko ndondera ikintu na iyi style iri unique nikihe ikindi kintu nokongereza kibe unique gusumba aba ndabona abadanseri bakorera muri ville bakorera mu mihana mu mazu nyene atesa camvuga no ifoko mpindura hindura rero ndavuga ati reka nje mu misozi nta numwe azonsangayo ca nigira mu misozi rero ndatangura kuza ndakorera mu misozi ntibavyoroshe kwinjira ukaramutsa barya abavyeyi ati ni gute mumeze neza kubwira umusigure none ivyo ngo vy'amavideo nibiki ko tutabitahura twebwe ndamubwira mere wewe mnyemerera gusa ndasavye kibanza ngo niwigirire mwana ngo rega ngo nta na kimwe ngo ataco ngonona
ndatangura kuza ndaprofita ama place Yeah. ngira video ngaha mugabo urumva ntiwataha uko nyene kuko nabone bavuga ngo none kudutwaye ugiye kutugurisha nabwira wapi ni ibyo guposta nyene uko nyene ndacyari umujene ndiga ngo yaye mugabo abavyeyi bo ruguru urabizi umusigaye 1000 umusigaye 2 namara menshi kuri bo twe tubona umengo ni duke kubera tubi Bujumbura mugabo bo namara menshi cyane. Why you making a conversation with the host, you don't care about message. Ntavyo ndiko ndatahura ivyo bintu. bandanya Hama rero nkaca ncora nyene ati ebana mere tora 1000 tora 2000 canke nkarenza nyene nkamuha 2000 agashima ku buryo n'umunsi nzogaruka avuga ati nahajya agenda umva wacu usanga ariko aragutembereza mu mpene mu nkoko mu ngurube akagutwara ahantu hose wifuza ko wokorera. Nanje nyene nkaca profit nkaryoherwa kuko ikintu navuze ni kimwe kenshi iyo ndiko ndakora ry'ama video nibaza ku bantu bankurikirana no ku kuntu ubuzima bugenda buragenda. Ndiko ndaraba rero monde y'ubu yarabaye evuriwe ku buryo nk'iburaya canke mu bindi bihugu usanga abantu bararambiwe kuza bararaba ibintu vya misi yose kuko mababona ama televiziyo ko mababona iki bakeneye ka kantu ko ruguru bakeneye kubona abantu bo muri Afrika babayeho gute kuko ndibuka intango waza wumva umuntu ngo Iris Burundi ngo Burundi ngo ibintu by'amango burakenye ngo bimeze gute ngo dushaka kumenya amakuru yo hiyo ibintu birebire kubera kujya kuntu nagira irya tradition harigera kuza n'undi mu Murundi kazi yaba muri Canada aranyandikira muri commentaire ati ndakunda video zawe ndakunda the way ubikora ndakunda ibintu byose ukora acarambaza ati voilà Angelo tu as disparu pourquoi j'ai déjà ndaza kubikubwira nza kubivugako I will talk to you my brother I will talk to you where uyu mugenzi wanje aba muri Congo so arambarira ni ikintu cyarambabaje n'ukuri narababaye kandi cyane afite iyumvira umuntu kwandikira ati ndi muri Canada ndakunda video zawe ukuntu utamba iki mbuze uko nokora nari noje nkagushigikira nkagiki ariko kubera iki wamukorera mu misozi kubera iki wamawerekana uburundi bwacu nk'ukumengo afite nagenda bitahura ucumengo bon harakenye kuko video zanje ziragira tendance zikavuma zikaduga zikamanuka ukiyumvira none bimeze gute ugasanga abantu bohehe babimenye muri Kenya he ugasanga habaye nyene bagari komeye ati uyu n'umukenya wacu n'umurundi wacu uyu n'umutanzani wacu abandi umva bakabura shinge na rugero rero akaca avuga ati kubera iki rero wamawerekana hacafuye iki ndagusavye uzurakorera ahantu heza hatesa hafise look ya bien nzofuma nangaja uburyo ugerageza ukire ibintu bitesa nyene urumva gusa ico kintu uri kuravuga by the way je ndakunda kujya kuntu utambira mu misozi cyane kubera ko biri mu bintu vyerekana igihugu cacu ko kimeze iki kandi nibaza yuko kujya baba babayeho cyo mpora mbona abantu shemwa basa neza iki nibaza yuko ngira ni kubera usanga bamenyereye kuba mu bihugu vy'ahandi mugabo je birandyohera kubera ubona yuko urabona igihugu ukabona nature yaho nyene je birandyohera tout simplement gusa nibaza yuko uwo muntu arashobora kuba yiyumviriye ibindi baza inyuma je mbona umengo washizemo nature abantu iki rero niyakirtire abari kwarerekana mugabo rero umurundi yagiye kera yabaye umuntu nyene w'amahera akabona yuko byose bitesa biramugora gutahura yuko harya hantu ndiko ndakorera ari abandi bahashaka kuyifuza kuko ndavye narigeze kumera nk'umuntu atavugisha ukuri neza ati kuko jewe ubuzima mbaye umunsi novuga ngo ego ngo arakenye vyata ugikino ariko urumva kujya kuntu umuntu aguma kubona mu misozi avuga ati yarakenye nyene ni wawundi akuriye abantu bamufasha ntavyo nanse ariko ikibazo nuko intango nk'ibitangura gose bikiduga bikivuma cyane narigeze kuronka narigeze gucreate compte ya PayPal nyene nkaca ndayishira kuri YouTube ku ma video yanje kuri YouTube
nkagira nka donation nyene kugira ndagerageze umva yari nka juste nyene akaregrage mvuga ati reka ngerageze ngirese ndabe hewe ndaronka nyene ugasanga mwarungitse $5 undi $6 umva bakagenda baravanga vanga $10 ugasanga umuntu nyene yumvira umutima we ati tora mwana nisanga nyene amadolari atari make ati bya bintu vyayiseriye nyene ndayagira ndayakuraho nyene yaragize icyo amfasha cyane me rero mu nyuma kujya kuntu naciye ntangura ati je muravanga mu misozi no mu muji d'accord turaza kubivugako kujya abantu kuntu bariko rero barabaza ama question bareke kuyabaza muri commentaire bayabaze bafyonde kuri kajya ga question kajya ka question kubera ngize pin iyindi igenda icivamo voilà urumva rero hama rero ndagerageza rero kuza ndabitahura ivyo bavuga byose mugabo urumva ayo mahera nari maze kuronka narabona yuko ni juste ko nariko ndabesha umengo abantu ndiko ndababesha urumva hari umuntu abatushe nyene akavuga ati nukuri numva uyu muntu n'imodoka n'inzu noyimuha nkayimugabira ati wewe twara mugabo rero ca ndahindura rero ntangura kuza ndavuga ati no faut ko bamenya ninde Angelo vya vrai nkaza ndavanga kuko hari ahantu ntashobora kuja nko mu biro kwigisha abantu nk'abantu bakuze narigeze kuja mu bintu vy'ama santé sexuelle ukaca ugenda wambaye hirya gikoyi jamais wategerezwa kugenda wambaye impuzu zisanzwe umva rero naho ukenera contenu none ugenda gute ntugire contenu bamenye ko wari uri muri ibi ivyo navyo bikaca bisaba bakakubwira ati uze kubiposta ama tugire collaboration umva ivyo vyose vyaca bisaba ko abantu baca bagenda baravuga ati wa mujama bwa bundi rega ifise vyameze uko mugabo abantu b'ubwenge bavuga ati turazi yuko vy'ukuri ariko agira contenu kuko baguma bagira amadebati none wewe ijya muzi yawe kuba mu misozi kugira iki iguma yera ntitubitahura imeze gute naje ndababwira none ndamesa ati ndamesa ngo yangu zirashafuka ngo zirayicafura ndavuga ngiye kumviriza abantu nosanga je nyene ndiko ndica camita mu ndabiheba bon carrière yanje rero imeze gute nibaza yuko bref c'est ça byagira gikoyi ariko nagomba mvuge kuri carrière yanje gato twavuze nakivuze ko ntitsina bwakivuge ko ca carrière Angelo wo muri 2014 14, 15, 16, 17, 18, 19 watanguye muri 2014 ego 2014 mugabo natanguye kuba à Paris ku ma plateforme 2016 jewe natamba gusa pour sa musique kwiryohera n'abagenzi kugira iki rero natanguye 2014 niyo natanguye nyene kuja mu ma club kugira iki kuzuraja ngaha utamba utagira shinge na rugero utabwira ati aha niho ntegeza kuguma ugasanga aho ngaha ejo uri mukenga rero Angelo wa vrai intango yiwe ya mbere sinobesha naravanga ibintu sinarinzi ngo sinari mfise aho magarara urumva navuga guti nibaza ko ninagerageza kubitahura bariko baradukurikirana barabitahura ninagerageza umva ni nko gukinisha abami babiri ni nko gukoresha abami babiri Imana ntuvyinjiremo cyane ivyo turaza kubigarukako cyane byotuma nyene live ibega turaza kubigarukako utarabandanya gatoya twishure amakomantere tugira mu kanya iyi live igituma yanditse ko behind the scene bon nashaka behind the scene n'ibintu biba abantu batabona rero hanini ndashaka ko tuganira ku bintu nyine bijanye n'ubuzima bw'umuntu akijijwe ari muri akijijwe ego abantu babona ko akijijwe bakabona umengo ni sawa mugabo bakaba batazi biba inyuma nyene inyuma y'ivyo babona hanini n'ivyo nagomba ko tuganira ko niyo mpamvu nayise behind the scenes kugira ngo tuganire hashobora kuba hariho abantu baca mu bintu bitandukanye voilà
yaba mu buzima bw'impwemu yaba no mu buzima busanzwe bakana nko kumengo ni sawa mugabo hariho ibindi bintu inyuma bishobora gutuma umuntu nyine acika intege kubera ko ndamaze kubona abantu bavuga ati ndashaka gukora ibi gusa ntibashire mu mutwe yuko hariho ibintu bibi inyuma urashobora kuba ubona ivyo ubona mugabo hariho ibindi biba biriko biraba inyuma umuntu adashobora kubona nyene ushobora gusanga bimuca intege abantu bamumwankuraja ivyo vyose rero niyo mpamvu nayise behind the scenes hanyuma Angelo we he introduced himself nanje ku mazina yanje nitwa nubwo twageze kure nitwa amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nkurunziza Naomi ego jewe ivyo nkora biragoye gute bigoye gute nabintu bitagoye byose biragoye ariko noma rero uvuga sinzi ingene nobivuga none wibaza ko ico nkora ari ikihe ni vyinshi ushobora kuba ufise dazi entreprise yiwawe urashobora kuba mvije navuga ivyo nzi jewe ico nzi nuko nzi kuri talentuwe mu kuririmba sindabona gusa indirimbo zawe gabo ndazi kuririmba kuririmba vraiment vyarananiye mugabo ndavuza saxophone gusa I'm not deep kandi one of my biggest calling ni rya jambo riri muri Matthieu 28:19 rivuga ko twahamagariwe guhindura abantu aba disciples b'Imana rero that's the main thing nkora ndasangiza ijambo ry'Imana kuri social media kubera mba nzi yuko iyo umuntu ataronse encouragement biragoye kubera ko naho tugeze uri umujene iki n'iki hari ibintu vyinshi biza nyene biguca intege rero sometimes harakenera yuko umuntu atera intege uyundi canke nyene kwibutsanya kubera hari igihe usanga twavyibagiye tukibutsanya tugaterana intege nyene tukaryoherwa hamwe vyose biri hamwe rero navuga ko arico jewe canya mukuru nkora I share the gospel on my IG account why you use IG only canke hari izindi tutazi zinyegeje maybe zizoza soon canke hariyo YouTube maybe soon I will let you know guys gusa I use IG only jewe sishobora kuvyinjiramwo deep gose mugabo platforms nka Facebook yarananiye completely yarananiye I don't know why gusa maybe I have my own reasons kandi ntayikoresha mugabo let me just say ko yananiye just like that not forget about it gusa IG niyo nyine nkoresha kandi hari abantu mu minsi iheze baguma baca ku bantu kugira ngo ndabasaba amahera guys I don't use Facebook I don't use Facebook kandi just sinumva ko noja kuri Facebook basaba amahera iki n'iki rero I don't just to remind you guys I don't use Facebook mwumvise n'umuntu yababwiye yuko ndiko ndamuha amahera mubabwiye yuko atari ivyo I'm not using Facebook rero turashobora kubandanya nakoresha Facebook rero jewe kanako ndiyumvira kuzomura muri Facebook rero bizoca birangira gute nanje nzoca nsanga munde bazova bancoresha ego bazoncoresha nina bandikira barya
none yita izina ryawe I don't know ati ushaka ko na izina ryawe profile nyine urumva ntihatari bon avuga ko ari jewe mugabo it's not ha yeah ntacyo let's go so twinjire mu bintu twitama ku bijanye na matere gato ava yuko tubandanye ego nta na kimwe wewe tangura kuri iyi wawe nkama jewe je vais voir za zindi ziri hejuru bon ku bijanye iyo nagize peni bagize ndi strong gose mugabo ku ndoto zijanye na generation je ndimwo come on that's okay nibanga ry'iwawe uramusanga inbox cyane oya mugabo nibaza yuko indoto twese dufise muri rusange nuko tubona yuko benshi bahinduka bakira agakiza bakamenya ukuri kandi kubera ko bon jewe nico kintu mfise ku mutima gose kubera ko in this years ndazi ivyo naciyemo maybe mu myaka iheze nkiri muto n'ivyo ncamwo ubu rero shaka kubona nyene haba impinduka kubera ko novuga yuko ubu bisa nk'uko umengo sinzi ibintu biriko biraba umengo utajanye n'ibihe ntaco umengo warasizwe umengo nyene uri umupeyisa nk'uko babivuga mugabo je mbona yuko umengo atariko biri ariko kuja mw'ijambo rero nibaza yuko indoto ya nyamukuru mfise niyo nyene iri mw'ijambo ry'Imana kubona benshi bahinduka bakaba abavugishwa n'Imana niyo ndoto mfise gose muri kano kanya mugabo ibindi indoto nyene n'indoto zizozibona zishitse merci okay ari witwa ngo Vurname ego ndashaka kumenya Burundi buzoba bumeze gute 2024 nukuri nta 2040 nukuri twe navyo tuzi ivyo bintu ariko turizera yuko Imana nihadushikana ikahadushoboza buzoba buri good cyane okay abanyarwanda ngo Yambu Timo Angelo Yambu Nathalie Angelo tu as disparu pourquoi vuba ndaje hari umuntu yanditse ngo hari ikintu yigeze kumbaza muri live iheruka ngo ntamwishuye arashobora gusubira kukibaza kandi ushobora gusanga navyibagiye rero kibazo kandi voilà Uburundi mubona yakibajije kenshi iki kibazo namwishuye ariko okay mu conversation kumenga huri ngo burakeye kandi bobo bari mu Burundi vyoshoboka ntavyo come on Naomi and Angelo mubona mufise icyizere ko imbuga zo mu Burundi hazogera igihe zikaturiha canke zikatwinjiriza nyimba ufise ico kivuga ko ni bon nanje ndashaka kivuga ko twagiye ego kuri ico ibaza yuko icambere no kubishaka wowe ubwawe kubera ko hariyo benshi bariho kandi ikindi naco uwo muntu bikunda ko ariho bivanye nuko mwamushigikiye kuko dufate akarero twebwe abari mu Burundi okay abarundi bon ama content menshi aba mu Kirundi rero iyo umurundi atamushigikiye kubera ko hanini ama platform kugira kurihe n'abantu bagukurikirana rero iyo mutabakurikiranye ngo mubashigikire biragoye yuko ushobora kurihwa rero hose bituva ko twebwe mugabo ntitwovuga n'ubu birashoboka yuko umuntu ashobora kurihwa n'ama platforms iki ama social media ibintu abakora mugabo bivana na support aba yaronse iba yavuye mu bantu nico novuga ko mugabo nibaza yuko n'ahandi harakenewe yuko
kandi twese tumenye yuko tutazotangurira hejuru, birakenerwa yuko dutangurira hasi. Rero simpaka utanguye ubwo nyene ngo uzoce ushika uronka amahera. Siko c'est ça. ibintu bigenda, Mhm. hari aho uzoshika ukamara n'imyaka 10, 20 Mhm. utarahembwa n'ivyo ukora. Mugabo jewe ico nama mvuga nuko oya mugabo reka ndavyihotse. Vuga ni Oya bon reka bitagira reka. no ni Ico nagomba sawa. kuvuga kwari uko nuko benshi muri twebwe abarundi Mhm. tubona nko umengo no mu Burundi nta ma opportunities ahari nta kiniki. umengo yuko umva ntibari umva bafise bwa bwoba bwo kuvuga turase bwa bwoba sindiko bon simvuge mu mbabarire ati turase bwa bwoba bwo kuvuga ati ntibishoboka urumva Yeah. nivyo yeah okay Mugabo Hmm? anyone can make it urashobora gushika kure ntavyo kuvuga ngo bla bla. Anyone, we can all do it. Gusa number one ico nyene ni support, kubera ko social media is all about people and Mhm. the people need support. If you don't show them support, then of course they can make it. Kandi ikindi naco nibaza is to make good content, naco nyene kirafasha. Kandi jewe ikintu je kimaze imisi kindyohera novuga ama content ajanye na our culture Aha. mino misi arandyohera ukuntu. Mugabo je vuma gutamba ikirundi vyarananiye urumva jewe ndaraba gusa nubwo ndabivuga hari abashobora kuca bavuga ati nimwe kutabigira ku bintu bijanye nyene n'akarangi. Vuma vyarananiye mumbabarire ashe vyaranse kabisa. Naragerageje biranga cangwa hari umugongo. Waragiye mw'ishuri ariko waragiye mw'ishuri ryavyo bon nta shuri nagiyemwo mugabo twarigeze kuba ndi muri groupe nyene y'abantu batamba gusa nyene vyarananiye. Gusa my sister is the best artist vraiment. Ahubwo muzomugore umubwire azagira ama video yo Dorcas Dorcas arabizi vraiment. The best hahaha. Yeah, mugabo je ndabikunda kubera ko ni ikintu nabonye burya abantu benshi barakunda kubona ibintu bishasha, ama culture mashasha. Mugabo nico kintu kibuze mu Burundi, twese ucume ngo tugomba kwigana. Mugabo hagiyemwo ibintu vyo gukunda tradition y'iwacu tukabishira habona gose. Yes Dorcas, I know you are the best. Urumva birateza imbere igihugu cyane. Bon, sishaka kwinjira muri deep, we shall do it in the future. Gusa ndibaza ikibazo twacishuye wagerageje kwishura gerageje kukunganira gatoya sishaka naje kubarambira iyo avuze good content si cyo tuvuga ngo naho ufata telefone ya Itel ukaca wifilma naho ufata Tecno uyategereza nyene kwikura kanoti nyene ukavuga ati je inoti no musi ndiko ndazisesa ariko ejo urumva ni investissement nyene ugira muri ivyo bintu uritanga kujya kwishura warara amajoro uri kurabosa ugira iki rero vyose uritanga ego c'est ça. Urashobora gupininga ino commentaire mbona ari niniya come on kubanza uyisome tura okay gutukana uyu keke ntawe ndiko ndatahura ivyo yavuze mugabo ntaco. Okay, say the question. Ariko avuga ati ngo iyi live ngo okay ntibikenewe mu bisanzwe afite yangira mu nyuma yitoya acavuga ngo I greet you Naomi. Twebwe abarundi turacikengera nayo ubundi imbuga zikoreshejwe ibikenewe zo kwinziza neza. Merci Bobo yatwishuye neza. Naomi na Angelo
ko ngomba kuza Burundi muzonyakira. Habimana Jean, karibu cane, tworeka kwakira 100% umuntu uzomwakira. cane ndakwijana. Sindiko ndatahura, kuraje cane kuri mwese, murakoze cane, namwe Imana ibagirire neza. None aho kubera iki muri populaire ariko muce par exemple nk'Ingozi mukavuga muze mundamutse, erega twoza mbe umaze kugira dogre ingana gute mu mashuri? Ivyo ntavyo nzi jewe, n'ivyana muze ngumusanga inbox. Reka tubandanye ntituhave dusanga turaye ngaha. Let's go. Bienvenue yavuze Naomi, nagira mbaze donc hari abafise projet me batabona uko botangura, bakabura ariko gasanga bakeneye abo botangurana kugira bahane ide. Nihe conseil woha les jeunes? Okay, that's a good question. Ndayikunze cyane. Ico kibazo kiri too deep. Wow. So cyane kirate ku bintu bijanye na uko utangura. It's all about putting God first. Jewe ndababwiye okay, narigeze kuba ndafise come on group yo gufasha mugabo ntitumaze igihe ndibaza turamaze nk'umwaka tutariko turakora mugabo mu gutangura nico kintu kandi n'abantu bishize mu mutwe yuko okay your parents, jewe abantu bose bambunye in about parents. Now it's no longer myself, just any about parents. Mugabo nagoma ndababwire no muri spirituality gatoya byose sinavuga ngo ni ivy'abavyeyi. Umuntu wese yararemewe gukora igikorwa ciwe ku giti ciwiwe. Rero sometimes kuri okay nk'akarore kuri iyo nabahaye yo gufasha birakeneye amahera. Nanje nabitanguye ndi muto, rero hari abaca biyumvira ngo okay you have your parents kiniki, mugabo you have to know this, nyimba ari gukora ikintu n'urwego dukeneye abadushigikira, shira mu mutwe wawe yuko ata muntu wo kugushigikira hari kwanza. The only person you have is God. Imana gusa. Ko nyimba ari yo yakuremye ukaba wagize iyo idea niyo yayiguhaye, no kuja kumavuga senga ati Imana nyereke inzira 100%. Mugasebwa ngo yego ngucinga ikikwereka inzozi ngo ni utegerezwa kugira no. Sometimes hari igihe dusanga twakurikije dukunda ugasanga naho nyene Imana yari yatugeneye mugabo kandi ikindi naco je nama mvuga umuntu wese asenga agaha umwanya Imana ntashobora kuvuga ngo Imana ntiramuganiriza. That does not exist according to me, kubera ko iyo uganiriza Imana igihe kinini yaraturungikiye mpwemu yera ngo atubere umufasha mu vyo dukora vyose. Bisigura urasenga ukashira Imana imbere, umaze kwishira imbere mpwemu yera arakuganiriza akakubwira ati gira uko. Sometimes ukumva uraronse ama idea utazi ya java jewe bon narasenze maze gusenga okay kwanza kugira ntangure kirya gikorwa sinabivuze gose mugabo siba ngo nije na bon ni mpwemu yera. I was praying and ico gikorwa nagitanguye mfise 12 years old. I was praying then ndiko ndasenga casoma ijambo ry'Imana canga kuri irya jambo riri muri Yesaya igice ca 60 umurongo wa mbere. Reka ndarisome ntabwo ngo ndiko ndababesha. Ni Yesaya 6 no 60 Yesaya 60 umurongo wa mbere. Haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye.
yeah. Ariko rero ndasenga ku bijanye no gukora ico gikorwa. Cyangwa kuri iryo jambo. That moment I was really happy. Mugabo, yeah, Imana yabi birimwo mugabo. Sometimes guys, nkuko twabivuze kare, it's about sacrifice. Imana yashobora yimba ari kinje nama nkunda kuvuga Imana yashobora gutanga ingabire kandi ntiyicuza kuba yarayitanze. Rero iyo utayikoresheje neza, ico ushaka gushika ko bashobora kugishikako mugabo bigahera nabi. Rero byose bigaruka kuba connected n'Imana. Mugabo kugira iyo ndoto yawe uyishikeko, icambere ni Imana, hanyuma sacrifice nako gato kawe uba ufise ugatange. Hari igihe bisaba je mu gutangura I had like what I had wasn't much, but like I had to give maybe 90% of what I had, and it wasn't much, and I still do kubera ko nicyo twahamagariwe gukora. Rero sometimes birasaba sacrifice, bigasaba kwanza gushira Imana imbere muri vyose, kwanza ugasenga ukamenya neza yuko ico kintu ugira ukore ufise akoro y'Imana. Ndafise akoro y'Imana, nothing is going to happen. Nubwo uzogerageza gute ugatanga iki ntibizokunda. Mugabo ikindi naco to never give up. Never give up because of course uzogerageza kenshi gashoboka vyanke, mugabo ubandanye mpaka bikunze. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo McDonald's ngo failed 99 times and succeeded on the 100th time. Rero bisigura ko uzofailinga, ashobora no gufailinga incuro ibihumbi, apana nka McDonald's ugafailinga gusumba. Mugabo persevere in it. Don't give up. Keep going. People will discourage you. It's not something nyene gitangaje iki. Sometimes hari igihe nawe uzokumva urarushe ukamenya ati ntuzi ingene ubigenza, mugabo bica bitugarukana ku Mana. Nico hanini, tangura proje ufise Imana, nubwo uzofailinga gute, never give up kubera uzoba uri kumwe nayo. Ko byose birimwo mw'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana, bon je rero nkosha amajambo y'Imana. Ni bon. Nta kundi. Oya ni sawa. Umva ni sawa. Ijambo ry'Imana riri muri Matthieu 11:28. Matayo 11:28. Ati nimuze. No, nuko nyene ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, aruhura.